Okay, yes, reka turamutse tubifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media. Bagenzi no munsi kamuge nti mwahisemwe neza cyane kudukurikira. Hari byo tugiye tubereke rero kandi bidasanzwe. Turi itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu 2026. Umunsi wahariwe abakozi n'akazi aho buri wese ashobora kurata icyo yakoze. Wowe uyu mwaka umaze gukora iki? Okay. Abo tugira tubereke ni Electromeca bamaze gukora ibintu bitangaje binini muri kino gihugu. Mugabe ikintu gitangaje ndacabona imirongo muri ville kandi aba bakoze ingendeshwa zogabanya ijya mirongo muri ville abantu barindiriye amabisi batazi kwaza kuza. Uno munsi reka Ive Mpawe nayo akidusigurire atwereka ukuntu bagiye kubigenza. Atwereka aho bagejeje mbe bagejeje ubuhinga bugezehe n'ibindi byinshi. Uno munsi rero turi kuri stade Intwari niho dusanze Electromeca. Ive Mpawe nayo reka tuganirize. Namahoro neza. Namahoro cyane Agaciro Media. Ego ibikorwa bigenda neza mu gice cy'umwaka turi muri ko murakora. Ego ibikorwa bigenda neza turashimana kandi turabona iterambere. Ego mu byo turiko turakora. Haraheze igihe kitari gito atayiganiro na kimwe dukoze Electromeca mugezehe. Electromeca turabandanya ibikorwa umugambi twiyemeje wo gukora ingendeshwa zitamwe igitoro no gufasha abene gihugu kugira ngo bashobore kuyunguruza bitagoranye. Turobandanya ubu turiko turakora ingendeshwa z'amapine 3 zishobora kunguruza ibidandazwa izo bita matricycle electrique. Hanyuma zimeze bisema ikintu mengo ni bene yuma kirafise porte bagage izo turiko turazikora ariko ziri electrique ziri electrique zero turiko turazikora kandi bariko nanazigura washaka ziyane no kucumengo iyo ipakiye ibiremerewe bose ariko ntangora umwazi he ubushobozi ku buryo yego arashobora gupakira ibiro birenga 500. Okay rero hambavu y'ivyo twarimvire kandi n'abantu bagendana ubumuga ku buryo ko turiko turakora amamoto ya matricycle amapine 3 mbere n'amakinga ko bafise uburyo bubayabaye amakinga agenda ata umuntu agusuguma iryo kinga twagise kiragusunikwa radyumva iryo kinga rero umuntu agendana ubumuga arashobora kurikoresha atangorane atarinze kurondera umuntu amusuguma ngo agende yagomba apfa kuba yacaginze yego aca yiyunguruza agashika kandi n'amakinga twahaye na porte bagage ashobora gukora urudandazo ashobora gukora business n'abagendana ubumuga ashoboye kuyunguruza arashobora kudeplace utuntu amaji ibiki agashobora kugira urudandazwa atangorane. Urumva ku rundi ruhande nk'abantu bahora basabiriza ngo nuko yamugaye cyonyene ushobora no gupfuma tereka y'imbombo yego iyo si impamvu ahubwo hanyuma akazaza zitembereza atangorane. Yego ibintu bikagenda neza. Ikindi hariho tuyumviriye abantu benshi bafise ubumuga hari abamugariye ku rugamba bitangira igihugu mugabo bakaba bakomeye amaboko bakomeye mu mutwe bashobora kugira urudandazwa runaka abo nabo twarabiyumviriye ko nico gituma twakoze zijya ngendeshwa hari amakinga n'amamoto y'abantu bagendana ubumuga. Okay rero nkuko mwabibonye hajya turiko turabikora abashobora kuza bakashobora kugura izi hari zikoze bashobora kugura commande tukabakorera. Yego hama kuri zijya izi zisanzwe ari moto muravyo bimeze gute nk'ubu imirongo muri ville agenda cyayibona niko nabita ngo ngira ngo bamwe no kutabimenya abandi nabo ngira ngo n'uburyo buke ariko moto muravyo zo ziriho ubu navyo kugira ama commande uraza ukariha ukacugenda ujanye yego ubu ziriho. Okay yego Electromeca nta mpamvu hari rero yuko abantu botonda imirongo kandi dufise ingendeshwa zitanywe igitoro kandi mu by'ukuri kwibeyi nziza. Yego yego uyu munsi ubushize mwahora muvuga muti ibi turiko turabikora kandi n'abene gihugu bagiye bashira hamwe dutahe abandi bazana ubumenyi Electromeca baraheza barayubaka. None uyu munsi uri karadukurikira yifiti udufaranga hoje yari abo tuvugana bambye ati riga je naho zisho amafaranga ndange aho ndayashora muri Electromeca ayo niba yazane muri Electromeca akora ibikorwa kandi ibikorwa byunguka. Yego n'ubu turabakira
kubera ko imigambi dufise ni myinshi cyane kandi isaba uburyo n'ubu rero turabakira imiryango iracyuguruye abafise ayo mafaranga nibazana imitahe yabo bashire muri Electromeca amafaranga yabo abakorera akazi yego amafaranga bakorera akantu abandi bakorera amafaranga muga abandi bafise amafaranga barayashira ahantu amafaranga yabo akabakorera akazi nabo bakaryama bagasinzira amafaranga akaja ukazi wowe ukaburi sinziriye uruhutse okay nuko bimeze akabijya kandi donc umuntu yomenya muri Electromeca nakaye kuko ndacabona n'ubundi abantu bakibandanya baja kugura imoto mu Bushinwa murakoze bigafata igihe kinini yego kandi zigugwa na menshi gusumbiza nuko yego akandi kabijya nuko muri Electromeca turafise service de réparation abafise amamoto amamodoka ngendeshwa zitamwe igitoro muri Electromeca turafise service yo kurepara uko nyinshi turamaze kuzibona hari inzo dufise bazanye pour la réparation yego uno munsi rero turi kuri stade Intwari niho dusanze Electromeca Yves Mpawe nayo reka tuganirize namahoro neza namahoro cyane agaciro meje yego ibikorwa bigenda neza mu gice cy'umwaka turi muri ko murakora yego ibikorwa bigenda neza turashima Imana kandi turabona iterambere yego mu byo turiko turakora haraheze igihe kitari gito atayiganiro na kimwe dukoze Electromeca mugezeye Electromeca turabandanya ibikorwa umugambi twiyemeje wo gukora ingendeshwa zitamwe igitoro no gufasha abene gihugu kugira ngo bashobore kwiyunguruza bitagoranye turobandanya ubu turiko turakora ingendeshwa z'amapine 3 zishobora kunguruza ibidandazwa izo bita matricycle electrique hanyuma zimeze bisema ikintu mengo ni bene yuma kirafise porte bagage izo turiko turazikora ariko ziri electrique ziri electrique zero turiko turazikora kandi bariko nanazigura washaka ziye none kucumengo iyo ipakiye ibiremerewe bose ariko ntangora mu mwazi he ubushobozi ku buryo yego arashobora gupakira ibiro birenga 500 okay rero hambavu y'ivyo twarimvire kandi n'abantu bagendana ubumuga ku buryo ko turiko turakora amamoto y'amatricycle amapine 3 mbere n'amakinga ko bafise uburyo bubayabaye amakinga agenda ata umuntu agusuguma iryo kinga twagise kiragusunikwa urumva iryo kinga rero umuntu agendana ubumuga arashobora kurikoresha atangorane atarinze kurondera umuntu amusuguma ngo agende yagomba apfa kuba yacaginze yego aca yiyunguruza agashika kandi n'amakinga twahaye na porte bagage ashobora gukora urudandazo ashobora gukora business n'abagendana ubumuga ashoboye kuyunguruza arashobora kudeplace utuntu amaji ibiki agashobora kugira urudandazwa atangorane urumva ku rundi ruhande nk'abantu bahora basabiriza ngo nuko yamugaye cyonyene ushobora no gupfuma tereka y'imbombo ko yego yesi impamvu ahubwo hanyuma akazana zitembereza atangorane yego ibintu bikagenda neza ikindi hariho tuyumviriye abantu benshi bafise ubumuga hari abamugariye ku rugamba bitangira igihugu mugabo bakaba bakomeye amaboko bakomeye mu mutwe bashobora kugira urudandazwa runaka abo nabo twarabiyumviriye ko nico gituma twakoze zijya ngendeshwa hariho amakinga n'amamoto y'abantu bagendana ubumuga okay rero nkuko mwabibonye hajya turiko turabikora abashobora kuza bakashobora kugura izi hari zikoze harashobora kugura commande tukabakorera yego hama kuri zijya izi zisanzwe ari moto muravyo bimeze gute nk'ubu imirongo muri village ndacayibona niko nabita ngo ngira ngo bamwe nuko utabimenya abandi nabo ngira ngo nuburyo buke ariko moto muravyo zo ziriho ntavyo kugira amakomande uraza ukariha ukacugenda ujanye yego ubu ziriho okay yego Electromeca barikomeje nta mpamvu hari rero yuko abantu botonda imirongo kandi dufise ingendeshwa zitanywe igitoro kandi mu byukuri kwibeyi nziza yego yego uyu munsi ubushize mwahora muvuga muti ibi turiko turabikora kandi n'abene gihugu bagiye bashira hamwe dutahe abandi bazana ubumenyi Electromeca baraheza barayubaka none uyu munsi uri karadukurikira yifiti udufaranga ko je yari dore tuvugana bambye ati riga je nawe zisho nkunza amafaranga ndange aho ndayashora muri Electromeca ayo ni bayazane muri Electromeca akora ibikorwa
kandi ibikorwa byunguka. Yego n'ubu turabakira kubera ko imigambi dufise ni myinshi cyane kandi isaba uburyo. N'ubu rero turabakira imiryango iracyuguruye abafise ayo mafaranga nibaza n'imitahe yabo bashire muri Electromeka amafaranga yabo abakorera akazi. Yego amafaranga bakorera aho kantu abandi bakorera amafaranga muga abandi bafise amafaranga barayashira ahantu amafaranga yabo akabakorera akazi nabo bakaryama bagasinzira amafaranga akaja ku kazi wowe ukaburi usinziriye uruhutse. Okay nuko bimeze akabijya kandi donc umuntu yomenya muri Electromeka nakaye kuko ndacabona n'ubundi abantu bakibananye baja kugura imoto mu Bushinwa. Murakoze bigafata igihe kinini. Yego kandi zigugwa na menshi gusumbizi nuko. Yego akandi kabijya nuko muri Electromeka turafise service de réparation. Abafise amamodoka ngendeshwa zitamwe igitoro muri Electromeka turafise service yo kurepara uko nyinshi turamaze kuzibona hari inzo dufise bazanye pour la réparation. Donc rero hariho iyo service yo kugira ngo tuzihinyanyure zagize ikibazo zononekaye. Hanyuma kindi nuko dufise n'amabatterie turafise n'amabatterie yo mu bwoko bwa lithium akomeye cyane asanzwe agenewe ziya ngendeshwa zitamwe igitoro. Rero benshi n'abaziguze mu Bushinwa usanga badashobora kuzigendesha urugendo rurerure ugasanga umuriro uciyuhera. Rero nabo nyene turabaha ikaze kugira ngo ubundi je nabo duhura ndi kuri iryo bacha bamibaza ati turangire ni hehe tuye kurondera amabatterie. Yego turabaha ikaze abakeneye amabatterie akomeye yo mu bwoko bwa lithium barakaze muri Electromeka kugira ngo dushobore kubafasha. Okay ikibazo je nkunze guhura naco iyo ndiko ndayinyonga abantu bambaza bati je ko mse kaje ho kikashaje mbega bo ushobora kunshiramo batterie. Birashoboka ko dushobora kugahindura tukagira conversion mugabo uravye uburyo bibatwara byo twara urumva ibikoresho dukoresha nivyo gukora nk'iyindi moto. Nivyo gukora nk'iyindi moto birazimvye. No kuvuga rero wosanga bimatwaye amahera aza kwababa ayo kugura moto nshasha. Rero nk'abo bantu no bahanura ati byize iyo nayigurishe hanyuma yongerezeko agure muravyo. Ego nivyo byo bizimbutse gusumba. Ego niko birashoboka. Okay yego birashoboka. Yego birashoboka yari uje munyene birashoboka. Birashoboka. Okay reka tubiburize ko kubana nyamugubwa neza gucelebra umunsi mukuru. Murakoze cyane. Merci beaucoup turabashimiye namwe. Yego.